muri icyo gice nyine cya 61 kuri ujya murongo w'indwi twasomye kandi havuga ngo mu gishingo cyo guteterwa, mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wo guteterwa kwanyu. Aho ni umugisha. Mu rurimi havuga ngo mu gishingo cyo guteterwa uzonezererwa umugabane wo guteterwa wawe. Vuga uti kwanje. Yesu akwiza ki? Amen. Hari igihe umuntu ateterwa, hari umuntu yigeze gutetererwa hatari gutetererwa. Iyumvira ahantu nyene wasezeranirwa katubivuko nyene mbere n'uwo muri kumwe aho hantu nyene mukanasezerana ko mugiye kubana, mugabo katetererwa. Reka basinge nigarukire muri Bibiliya. Hari umuntu yigeze gutetererwa mu rugo rumeze neza. N'umuntu Bibiliya ivuga ngo yitwa Lazaro. Yateterewe mu rugo rwarimo ibyo kurya n'ibyo gusigaza, kugira ngo we ashobore kuronka utwafungura, ngo yagerageza kuturwanira n'igikoko cyari gitunzwe aho hantu. Urazi kubanguka ububangutsi bwo kurwanira n'igikoko cy'ifunguro, kandi wari kubiguha yari kubiguha amaribisi ariko atetererwa aho hantu. Ndiko ndaza kuri ijambo ngo uzonezererwa umugabane wo guteterwa kwawe. Ndiko ndabivuga mu ntumbero y'igihe hageze ko Imana iteturura umuntu. Lazaro, Bibiliya ivuga ngo abo bantu babiri, yaba uyo mutunzi na Lazaro, bose ngo barapfa. Ariko uwamaze iminsi ateterewe aho hantu yitwa Lazaro, Bibiliya ivuga ngo ajanwa mu gikiriza cya Aburahamu kugira ngo ahateturirwe. Amen. Hanyuma rero ngo wa mutunzi ageze gutya ari kuzimu ngo yitegereje abona Aburahamu, kandi acabona na wa mworo yamaze iminsi ateterewe ahatari gutetererwa. Hanyuma rero wa mutunzi acaravuga ati ndamubonye Lazaro, none rero ndakwinginze umurungike agira icyo amfashije. Hanyuma rero Lazaro ntacyo yari agifise ashobora kuvuga icyo gihe, mugabo Aburahamu aramuvugira, aravuga ati oya, ibuka ko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe hageze yuko amarirwa imibabaro yiwe ahantu. Harageze rero yuko nawe ateturwa. Yesu nashimwe. Mu gishingo cyo guteterwa uzonezererwa umugabane w'ibihe byabaye byo guteterwa kwawe. Umanutse ku murongo w'8 havuze ngo nzobashumbusha ibikwiranye cyane, nzobashumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje.
iryo jambo rirakomeye. Ukuri kw'Imana hageze kugushungusha ntizokorera ukuri kw'abantu, izokorera ukuri kwayo. Amen. Kuko hamwe yokorera ukuri kw'abantu ntaco wohanoba. Oya. Ariko ngo izokorera ukuri kwayo. Akiri iryo jambo. Iryo ririmo inyishu yawe, izotegerezwa gukorera ukuri kwayo. Umiriza ingana ukuri kw'Imana kumeze. Musi umwe haza umutunzi, ngo yari umusore w'umutunzi atumbera aho Yesu ari. Arabwira ati mwigisha, maze iminsi uriko uragendagenda ivy'ubwami bw'Imana bivugwa, none nanje ndaje rero kugira ngo ishobora kubwira ico nokora kugira ngo nanje ndagwe ubugingo budashira. Yesu atugize neza ngo mugabo igisaka genda ushore ibyo ufise byose bikugira uko umeze, uca uzanira umurikire. Aravyiyumvira yumva ntibishobotse, aravuga ati ibyo biragoye, ubugingo ndabuhevye ndigiriye. Ibyo biba ni 12 bariko baravyitegereza, mugabo harimwo umwe ataheranwa. Petero aravyitegereza ati none uyu mpagiye ari umusore, none twebwe abagabo ngaha ntubona ko tuzogira ingorane? Bagabo murembe Petero aramubwira ati umviriza rero mwigisha, tubwire rero, none twebwe buriya yagiye, mbwa twebwe turacari kumwe nawe, none twebwe tuzorongisha? Twe twarahevye byose, ariko urya gase ko abireba. Yesu arishura neza cyane ati kumviriza rero, mwebwe muri kumwe nanje 12, naho umwe yateze arava, muzokwicara ku ntebe 12 mucire imanza, muca imanza. Ati aho ni mwebwe, turi kw'ijambo ukuri kw'iki kw'Imana niho tugeze. Kandi Yesu yongera aravuga ati umviriza, n'uwundi muntu wese yasize ibyiwe, se na nyina, matongo n'ibindi, nawe nyene azobishumbusha umurengera. Kandi si ibyo gusa, yongera ate ko aronke n'ubugingo budashira. Amen. Uko n'ukuri kw'iki. Undi munsi Yesu acaca umugani ati mubiriza rero, harabaye umuntu yari afise uruzabibu, hanyuma rero arondera abakozi baza gukora muri urwo ruzabibu. Ku isaha ya mbere araronka abakozi, ku isaha ya gatatu yongera aronka abakozi, ku isaha ya gatandatu naho nyene ashiramo abakozi, ku isaha y'icenda naho nyene ashiramo abakozi, n'isaha ya nyuma naho nyene 11 ashiramo abakozi. Hanyuma rero hacaragira rero yuko abahingiro bose acarabegeranya, wa wundi yahereye isaha imwe acatabura kwikazanura ati aha rero jewe nahereye mu gitondo, n'uwa saa 3 ati naje aha ndegeranya, uwa 11 ati ntaco, uko aza kubigenza n'ukuri k'umukoresha. Erega baza babona uwaje isaha imwe amuha idenariyo
imwe. W'isaha zitatu amuha idenariyo zingahe? imwe. W'isaha zitandatu amuha idenariyo imwe. Ab'isaha 9 baha idenariyo imwe. Aba 11 baha idenariyo imwe. Ndabike abantu none ko bana ntizire zaduki umviriza ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nzobishukisha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Uko kuri kwawe bantu ryamike ndabamushira. Hanyuma rero yaragombye gushinga urubanza w'isahine. Mugabo yamwishyuye ijambo ngo nta kibuza gukora ibyo ngomba hehe mu bintu byacu. Amen. Izobishungusha ibihwanye n'ukuri kwayo. Haleluya. Kandi igihe cyose izogushungusha ibikwiranye ibihwanye n'ukuri kwayo uzoshima Imana. Uzukemuke. Icyanyuma ku murongo w'umunani havuze ngo nzosezerana namwe isezerano cyane, nzosezerana nawe isezerano ridashira. Akiri iryo sezerano. Hari amasezerano ahera ibyo wibaza abantu bamwe hahandi nyene warugeze gushinga neza ukuguru hasi cyangwa gutambuka wumva ko ukaza wumva ngo amasezerano arahagaritse. Ayo n'ay'abantu. Ariko ngomba ndakubwira isezerano ridashira rikomeye cyane. Nirijya ryananiye ujya musore w'umutunzi. Ni isezerano ry'ubugingo budashira. Haleluya. Ibyo abizera twese ni isezerano rikomeye. Ayandi yose ashobora guhinduka gahera agasubira akagira ibibazo, ariko isezerano ry'ubugingo budashira Imana yadusezeraniye abarishakiriye ni isezerano ridahera. N'uyu mutekero rero uri mu gutegurwa n'Imana Data wa twese, Uhoraho adushungushe kabiri. Uhoraho aduhe kunezererwa umugabane wacu. Uhoraho aduhe gushungushwa ibihwanye n'ukuri kwiwe. Uhoraho aduhe kuba mu isezerano ryiwe ridashira. Ijambo ry'Imana rero rica rivuga muri kiriya cete cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa 3 ngo abamuziga kw'ibyo byose barinze nk'uko uwo nawe ari uwera. N'aya majambo y'Imana yumvise mwese isonge kwisha. Amen. Bisaba kwezwa hajya nyene muri Yesaya 61 kuri ya murongo w'umunani hari ahantu bavuga ngo nanka ubwambutsi, nanka ibigabitanyo. Usomye n'ahandi urabona ibyo Uhoraho yanka bishobora gutuma ajya amasezerano yose twumvise